Radio Irebe FM yaratunganije mu misi iheze ihiganwa ry'abafisi ijambo rishika kure ku mbuga hwaniro. Ihiganwa rikibandanya. Abo nabo dukunze kubumva ku kazina ka influenceur canke influencer. Ku rutonde rero rwashizwe ahabona na Irebe FM, abantu 23 nibo bariko barahiganirwa agashimwe. Harimo amazina asanzwe amenyerewe muri iyi ndasi. Abamenyesha makuru bakaba n'abaremesha birori Amiprodo MC, Yan Santana na Landry Promoter. Harimo abakina amareresi nka Fanny Lavine n'abandi nka Raoul le Comédien, Simbizi wa Semavumba asesangura ivy'imyidagaduro muri rusangi. Harimo n'abatamba nka Angelo Rio Dancer na Andy Breezy hamwe na Jado azwi cyane mu gutera ibiti n'abandi. Ikibazo nuko muri indasi benshi batemeranya nayo mazina. Bamwe bati barabikwiye, abandi nabo bati ntavyo bakwiye. Rero ubu ivy'aba influencer birateje uruhagarara ku mbuga. Nivyo twashatse kugaruka ko uyu munsi. Amahoro ni David, nizere ko mumeze neza. Kabos for real akoresha ibiganiro mu kinyamakuru imbere, yibaza ati kuba ufise abagukurikirana igihumbi kuri Instagram ucucika umu influenceur. Hariho bamwe numva no baza nti mbega ninde we influencer. Dramati we yasavye iyo radio ko vyiza yobanza gutahuza abantu bakamenya uwo bita umu influenceur kuri bo. Uwitwa Yusla yibajije ati mbega abakobwa bose bafise amafoto meza baca bitwa aba influenceur. Greta irakoze amenyerewe mu gutunganya ibirori ahamagarira abantu kudasuzugura abatowe muri iryo higanwa. Agira ati nimba atakwa influencer hari habo influencer kandi naho bo 10 barakwiye. Umuririmvyikazi Mona Warda umwe mu bakunze kwitwa influenceur ngo aratangazwa n'ingene iryo jambo influenceur ryamaririko rirateza impari. Yarabajije rero abatemera ko hari aba influenceur mu Burundi ati ko abagitwa mutaba muzinanye vyogenda gute ngo umuntu acagure kubakurikirana ku mbuga zabo ko kumbure abatabemera babitegwa n'agashari. Ivyo vyose bibaye mu gihe yaga yariherutse gukoranya aba influenceur mu mugambi House of Influencers, uwo wari ugamije kwigisha abo bakurikirwa na benshi ingene bo bikoresha mu vyubaka ikibano n'igihugu. Ejo bundi Hozi irakoze arongoye television Siren Vibes ikorera ku mbuga yarashize ku mbuga ziwe indangura kintu itari kure y'iyo muri Kazinduzi. Ati umu influenceur n'umuntu kenshi na kenshi akoresha imbuga hwaniro afise ubushobozi bwo gutuma umuntu afata ingingo yo kugura ikintu, yo kugira canke guhindura iciyumviro yarafise ku kintu, canke mbere yo kugira inyifato kanaka afata. Wumvise iyo ndangura kintu ubona hari umu influenceur dufise mu Burundi? Tubwire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umuserukizi w'u Burundi muri ONU Zephirin Maniratanga arasaba iryo shira hamwe mpuzamakungu kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abahutu mu Burundi. Maniratanga abona ko igihe kigeze kugira ngo ivyaha vyose vy'ubwicanyi bwakozwe mu isi bihabwe ikibanza kimwe mu isi. Mwomenya ko umugwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekuriranira severe wo wamaze kumenyesha ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko. Hari mu cegeranyo cawo weretse inama nshingamateka kuwa 20 Kigarama 2021. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye yakiriye icese ibikorwa vyo gusanura ikivuko ca Bujumbura. Ivyo bikorwa vyashigikiwe n'igihugu ca Japon ku miliyoni 31 z'amadolari y'abanyamerika. Vyatanguye ejo kuwa 9 Gitugutu. Ivyo bikorwa bizotuma ikivuko kigira ubushobozi bwo kwakira amatoni 500,000. Cahora cakira amatoni 200,000 gusa. Hari n'ibindi bikorwa nk'ivyo nyene biriko birakorerwa kuri ico kivuko bishigikiwe ni banki BAD, ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi ku mafaranga angana ni miliyoni 79 z'amanyaburaya. President Ndayishimiye yategetse umukuru w'igisagara ko n'imiburiburi imisi 3 mu ndwi azokwama ari kararaba ivy'isuku mu gisagara. Yabitegetse ahejeje kwakira inyubako nshasha z'ikivuko ca Bujumbura ejo hahise itariki 9 zo ku 10. President Ndayishimiye ati uko nkubwiye nawe uje kubibwira ba mustanteri
nabo baheze babibwire abatwara amazone gushikaho tuzobona amabarabara y'Ibujumbura atamicafi ihari. Ntutinye guca amande umuntu imbere yiwe hariho umwanda. Umugwi wegamiye abepiskopi katolika uramenyesha uko uzokurikiranira hagufi amatora yimirije. Bishikirizwa na Patiri Charles Karorero, umunyamabanga nshingwabikorwa muri uwo mugwi. Hari mu ruganda rwamuhuje n'abaserukira uwo mugwi mu madiyoseze n'abatwara intara, ngo bazokurikirana hafi ingene amatora ariko aragenda bahereye kuraba ingene ariko arategurwa. Patiri Charles Karorero ati ivyo Ekleziya yabarungitse yarabibasabiye uruhusha mu mugwi uri kuratunganya amatora seni. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.